kwitwa Julian Alvarez ariko mbere ko tuza ko reka tubanze rero kuri dossier ya capitaine Ronald Araujo yagi Rograde fashe ariko mwenga namukijuka kari muri Barcelona eregeje no byutse kuwa gatanu mbonye ko transfer bigiri ko gije muri Liverpool ubwo niho naguye mugaho mbwinuka ko Ronald Araujo ari muri Barcelona mpora ndamwibuka kuko ndamuza ari mu defenseur y'igitangaza cyane gusa nukuri nibajije Carriere navuze ati na uvumu imana itavuye ushobora kuba aribwo bukomezi bwa irahora cyangwa umwe gitabwiwe se ko nabonye widoga ngo urumva ngo byagenze kunuko nuko buriya ushobora kuba aribwo bukomezi bw'iyo canke inguvu Ronald Araujo kandi abico Theo Square abivuze ko mufana wa Liverpool ariko turamwifuriza amahirwe ese ntayafise Ronald Araujo amahirwe arayafise oya imisi inyuma yari yamwinyegeje nyuma yo kuva Capernaum imana irugura ibijyango Araujo n'ikibazo nta hantu mabonyeje ku mugoroba barafishije ngo Ronald Araujo ngo yaramaze kugera muri Liverpool ngo kandi bashyize ngo ikati itukura abantu none jewe ku mugoroba nari kuri match ya Academy kuri Centre Technique National nari kumwe na Afande Jimmy ko turaba match sinzi ngena aranyakura ngirega ngo sha ngo mukene ngo nibyatse ngo niwe muhinzira amaze habaye iki ngwerega ngo Araujo n'undi muri Liverpool mushike kuri carton rouge nashike gatarakida ndamubwira Araujo ubugire yageze muri Liverpool yamaze no kirukino akwisiki itukura ngete hewe nimbari AI nimbari aranayigene kifoto erega akanya gato k'ibintu nk'ibiri ndabaza ndabaconvince mugabo ubundi ko kumva kujya umuntu abakushanirarije ubundi mwana ndagaruka ndavuga Ronald Araujo iyo karateri yari je kataro nabonye avuga ibintu bya test medicale katafirira aba concret gatime gwi byagenze gute ndavuga ni mana yaje ubu baramaze kumukarakateza n'umuriro n'amaruje buri munsi intelligence artificielle nta kintu kimwe itazozana mu isi y'abazima nabonye video Kylian Mbappé ariko aravuga ati abantu bagararanya Jude Bellingham na Pedri Gonzalez ntibazosubira gukora ayo mafuti Pedri Gonzalez ni waje ari byo Barcelona igomba gukina ari technique mugabo je ku ruhande rwanje n'ubundi basubiye kuntoza notora Pedri yabatisha ibi bintu ibi mugenda mugabo bitwara Ronald Araujo nuko kugeza muri kano kanya nkuko nariko ndabivuga yamaze kuba yitungana Theo Square numwe mu basanzwe bandika cyane kuri equipe ya Liverpool yamaze kumenyesha ati Liverpool FC have announced the signing of Ronald Araujo on loan from Barcelona for the season 2026-2027 subject to a successful work permit application and international clearance. The Iguayan will wear the number 33 shirt imere 33 nizo yambara muri equipe ya Liverpool. Nginizanyo Liverpool yamaze kuba yanonsa kwironsa umugabo witwa Ronald Araujo avuye muri equipe ya FC Barcelona. Romvikana ko nagenda abona ubutumwa bugiye butandukanye bw'umunyayirigwe mugenzi we Darwin Nunez yegeze guca mwino equipe umukinyi wa kera wa Benfica avuga ati ariko arabana amahirwe yabo yamateke buri munsi inyuma y'amajambo menshi yiviriye kwa Barcelona yisanze kwa Liverpool ya projet nshasha mweza mushasha mugabo no kondo mengi no photo si ari kintu oya ni kubera ko bamwambitse ibintu by'agahama na background yahari kabisa na gahama kandi kabatara umuntu yamenyereye muri zino muzi kuvuga ngo una munsi kwisi en general biroroshe ko ikibi kimwe gifuka ivyizijana ivyizijana wowe wakoze ugateranya ko ikibi kimwe uwo munsi kigucorotse bingana ibibijana na kimwe ni kwisi tubaye ko yubatse ivyo birangora kumva ko wombwira ngo hazare sindamwumva ku radio ariko mwizera zo umujournaliste w'igitangaza gusumba kumva ngo hari umujournaliste kanaka yigeze guca ku radio ubuzima bwongera kumutuma mu bindi shanga rafatiye gwaragira amagara make ntumbaze yagarutse ku radio sinda ukuvuma ngo sinomugirira icizere kandi mvise ivyo jewe namubonyemo kandi nako mpagaze ku mugabo witwa Ronald Araujo sometimes ari ibintu twovuga tukabivuga nka joke kugira ngo ikiyago kiryohe yego ariko uyu munsi dusubiza ubwenge inyuma nimiburi ku mugabo witwa Ronald Koeman amenyereza Barcelona yose yamudugije uyu yaduganye na Bansmani Fati na ba adoza ari umudefenseur avuga ati muri La Liga kabisa Barcelona so umudefenseur wisuka apana muri La Liga kwisi yari mu badefenseur batonyi beza uribuka ko twanabwiwe Dio
yo muri centrale nyuma yuko inyuma yiwe haduze ku Barca Diwe yabona ku Barca abantu bamaze kubona umugabo witwa Ronald Araujo bakavuga ngo Barcelona rero byabihe mwabayeho mutunze ba Piqué byabihe mwabayeho mutunze bande muri ishuwe kandi yari mu defenseur mwiza ari fort physiquement anyaruka wanashaka afise reflexion nubwo novuga ngo rimwe na rimwe ari mécanique par rapport ko tubona ba Paul ko Barca batera umupira mugabo uko iminsi yagiye iregera imbere guhera kuri kiriya gihe baba yeriminira Paris Saint-Germain bakorera ikosa umwana yitwa Bradley Barcola agahabwa ikarata ya gamba kuri izi ekipe z'abafana ziragoye kwa Liverpool reka dufate akarore kwa Manchester United erega Araujo nta mabara mu mupira w'amaguru arakora nk'ayo Maguire yakoze kandi Maguire kugera aka kanya ni umudefenseur w'igitangaza kuko ntibigeze bamutererana muganga uko ari kurabivuga arabaho ukoreye ikosa kwa Barcelona shibure kwa Real Madrid iyo ukoze ikosa abafana ubwabo bo kwiyicira mu mutwe bivuze ngo ari amakosa Ronald Araujo yakoze kiriya gihe yaramukoze ko arononekara mentalement yongera ririsubiriza barasubira baramwataka si umwana w'umunyespanye uvuga ngo baramugwanagwanako baramurekura barateba baravuga ngo Ronald Araujo vyamaze kuba bitinde kumva yuko yogurisha Barcelona hanyuma uno munsi haca yinjira umugabo witwa Dieter Freak yinjira asanga Ronald Araujo yamaze kononekara mentalement mugabo atari umupira waheze muri we ariko mentalement Ronald Araujo ntiyari ameze neza kugera n'igihe yifatiye ingingo akavuga ngo je ndagiye kwambaza Imana ndagiye gusenga nawe yuko ano mu malediction yohera abafana ba Barcelona barashavura cyane imyaka yabadandaje barashavura bakabona ko Ronald Araujo yarangiye mugabo nimba uno musi udakunze Barcelona ifise bano tubona wowe nimba urakunze Barcelona yatunze umugabo witwa Marc Bartra wowe nimba urakunze Barcelona yatunze Jeremy Mathieu nimba urakunze Barcelona yaguze Yerimina Ronald Araujo ntiyari umukinnyi wo gutereranwa bigeze aho rero uno musi Liverpool igiye ku isoko irondeye Ronald Araujo abantu bagiye hejuru ngo Ronald Araujo ngo Liverpool ngo igiye guhomba ngo yihenze nobody knows tomorrow na Van Dijk yovyuka agakora ikosa rimwe rikazomwibagiza bakunzi ba Liverpool ibintu byose yabakoreye katwumvise ndabwa na Bube ubundi mukanya gato tugaruke turacafise dossier nyinshi tugomba kuganira ko muri aya masaha abiri tugisigaje muri nama Aya Sport harimo na dossier ya Cascante Valais n'ayandi menshi reka aravugwa muri kano kanya muri nama Aya Sport. Bubes irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi3 akaburungu Bubes akaburungu BI Bubes utsinze uraronka. Yes, nuko rero birumvikana saa 2 ijoro maze kuba yuzura neza cyane muri studio zacu za 97 n'ibice bigera kuri 3 n'umugoroba w'umunsi wa mbere turi kumwe namwe mu nama ya sport kugeza ku isaha y'isa 4 z'ijoro tuyaga amakuru menshi ariko aragenda aravugwa ahagiye hatandukanye birumvikana Araujo rero Barcelona yamusohoye kunizanya muri equipe ya Liverpool ariko harimo close yuko Liverpool ni yashaka izo mugora kuri $55 nico kintu ariko ndavuga uno musi bya bibi byose rero bya byiza byose rero Araujo yakoreye Barcelona baravyibagiye bano ngo barishimye cyane kubona Araujo ngo yabavuye ko muri equipe ya Barcelona barishima bareka ubuka ngo hari imyaka 2 irangiye yikurikiranije ku Barcelona yadandaje Barcelona ku rukino rwa Benfica de Lisbon nivyo wo harabaye amahirwe birangira barutsinze no ku rukino rwa Atletico de Madrid Alvarez batsinze kufa babaye elimine novuga ngo harimo amakosa ya Paul ku Barca ku Barca igituma bite explosion nk'ivya Ronald Araujo premièrement ni formation yaramasi yakuva mu buto bwiwe no mwana w'Espanyol bivuze ngo ako kantu konyene kona muvugira Ronald Araujo unamuza abantu barahuruje Ronald Araujo yarabaye mubi bien sûr yarasubiye hasi muri Liverpool ngo iguze Ronald Araujo ngo aje gusubira ngo ibaze ngo kurekura Konate mukamusubiriza na Ronald Araujo premièrement jewe nanje ni mu bantu batemera ububi bwa Konate kwera ko Konate jewe mwiza ndamuza kinana na Virgil van Dijk aba defenseur bari mécanique
nta wikwiza ahubwo arakenera umudefenseur amwakompanya afise ubwo bwenge karite zibiri zigakompletana kuko no musi seziheze mu mwaka weza dusifuye umugabo witwa Gabi Magalhaes kandi Gabi Magalhaes nta erreur nimwe yakoze sezo yose usibye guhusha tirobi kuri finale tirobi na ba Messi barazirasi imyaka ibiri kurikirana muri Copa America imbere ya za Shiri guhusha tirobi n'ibintu bisanzwe mugabo Gabi Magalhaes yabaye mwiza kubera iki kubera William Saliba kandi haragaze ahantu statistique za Gabi Magalhaes zimuterura zikamutereka hejuru ya Gabriel Saliba ya William Saliba bivuze ngo Ronald Araujo yinjiye kwa Liverpool asanga Virgil van Dijk nibyo Virgil van Dijk ariko aragenda imyaka iri kwiramusiga ariko Ronald Araujo una muziki nucono ino novuga ngo Liverpool ishobora kuzogirira kwa mahirwe nuko ifise message ya Araujo yigeze kuba mwiza hamikavuga ngo twebwe iwacu ni ayo mabara yoba baragutahura kuko nimba je narabonye Liverpool yatunze Martin Scratch narabonye Liverpool yigeze gutunga hari defense bajya ba defenseur bitangaza iyi yavuba yari ifise Virgil van Dijk na Matipe hari gihe bigeze kuvunikira rimwe twari dutunze umugabo yitwa Ozan Kabak na Philips Nathanael Madrid yari bakuyemo mwaka Vini yarengana uko yishaka niyo defense ya mbere mbi je bamaze kora mu mupira w'amaguru no hano shiramwiza hano mu Burundi bon bivuze ngo rero Araujo no musi kumuronka muri Liverpool afise yo taille afise yo physique ari rapide izo nizimwe mu makarite akenegwa cyane mu gihugu cy'Ubwongereza nko muri championnat nka EPL bakoresha ingufu ugira ico gihagararo ugira izo ngufu noneho wongere ubu nabangutse hanyuma kureregwa kuri Virgil van Dijk niyo yabasezo imwe witwa Ronald Araujo birashobora kuzamuterura bikagira aho bimusize mwibuka abantu umugabo witwa Antonio Rudiger avuye kwa Borussia Dortmund akaja kwa Roma yari Rudiger sanzwe mugabo Rudiger wo kwa Chelsea akinanye na Thiago Silva sezo imwe yabaye Rudiger atamu defenseur wundi wabukimugereranya isizo nyabari acava kwa Chelsea yisanga kwa Real Madrid n'ubundi asanga hari aba defenseur babiri bamaze kunywana mugata kuvuga ngo Militao musumba bamaze kunywana umugabo muzi Rudiger nawe yaronse umwanya ari explosa bivuze tuvuge ko Araujo muri gusohoka kwa Barcelona wenda Barcelona yoyo iratomboye kuko Liverpool ishobora gucoka kubita Koronto k'ibintu 55 ariko kandi tuvuge ko dushobora gusura kubona meilleure version y'uwitwa Araujo mwiza muri equipe ya Liverpool turabona bariko baravansa amarezo yuko ngo system mugabo witwa Ancidiatel Africa ari ishobora kubita Araujo witwa Ronald Araujo surtout iyi system yo kuraririza abasatirizi kuvuga ati iyi system isangiye munani ati mugabo hamwe ugera mu yindi mugwi ashobora kuba umukinnyi mwiza cette fois-ci rero yoba ari equipe nziza agahindura wanashaka iyo humeur y'abakatalan bamaze kumwereka ko batakimwishimiye batakimukunda surtout fan club ya Barcelona yamaze gufata Araujo nk'umuntu atakina gishoboye cette fois-ci muri equipe yabo byo kongera kuduha Araujo mwiza kuko cette fois-ci gutakaza mu defenseur w'igihagararo nk'iki no ku myaka afise n'umusisi kamwibagirwa navyo nibaza ko bitari vyiza na garanti ihari yuko Araujo azoba mwiza kwa Liverpool nta na garanti hari yuko ivyo yakoze kwa Barcelona nk'amabara bizosubira ariko biroroshe kwizerera muco wabonye gusumba kurindira ibitangaza utigeze kugira ngo Liverpool iguze Ronald Araujo abantu bariko ravumagura aje gusubira na Carriere ari Liverpool none mugarukanye Ronald Araujo si ngombwa biriya byabaye kwa Barcelona bisubira kuba ku mugabo yitwa nde Ronald Araujo kwa Liverpool kuko wibuke Jordan Anderson notre capitaine emblématique arigiye yigeze kuba imbere yuko umugabo witwa Jurgen Klopp yinjira muri Liverpool ntabona ko afite urugero yabaye nta mukinnyi abona ko biza rugero mugabo kumuza wa Jurgen Klopp unamuzi wo gutuma mediateur beza 10 babayeho kuva 2016 kugera akakanya mu gihugu cy'Ubwongereza Anderson nugomba kumusiga inyuma bivuze ko Ronald Araujo akakanya kwa Liverpool nta garanti yari yuko azoba mwiza ariko kwizerera mucuzi waba warabonye mu muntu bifise ico bivuze gusumba kuzorindira ibitangaza bizokogwa bon ni buriya ndavye byinshi kuri Ronald Araujo bituma numva ari kwagura analize yanje nubwo nza kubaza n'uyivunagura ni Ronald Araujo Ronald Federico Araujo da Silva myaka ni 27 igituma nirukiye kuraba imyaka nukugira ngo ndabe mbega kazoza ko
karacamwemerera kugwazagwaza ariko kandi karemerera abamenyereza kumugwanagwana ko bivanye n'imyaka zo bari karagira na etat physique yiwe. Rero mwibuke ko avantu Barcelona yarizeye ko ifise umwe mu badefenseur beza ku isi kandi bagira amahirwe yo kumuronka akiri muto kuko no muzi dufata Carriere Flick yinjiye muri saison 24-25 itanguye donc muri 2024 no muzi muri 2026 donc yinjiye asanga Araujo afise imyaka 25 kandi ku myaka 25 Araujo afise message yari amaze gutanga ko buri wese aje Barcelona agomba kubaka atibagiye kubakira ko mu bakinyi bamaze kugaragara nk'abakinyi beza muri iriya defense. Ikibazo ca mbere cabaye Landry akivuze sinagaruka ko iriya pressure yamaho muri ikosa kore Barcelona litandukanye n'ijyo ukorera Liverpool canke Man U kubera ko bwa mbere ni equipe sanganye ubushobozi uburyo Liverpool yo digera kumara imyaka 35 idatwara Ligue des Champions siko Barcelona bidigera nubwo Barcelona bizi ko yasubiye inyuma financier mitagitunza abakinyi bari ku rugero bwo ko Ligue des Champions kwizindi equipe zimeze tuvyemeranye buriya nk'uno munsi Barcelona irakuye kubura Ligue des Champions munakabitahura gusuma ko nka 2015 ari kuri Ligue des Champions umuntu ntagire gute nabitahura kuko muri 2015 bari bafise equipe yuzuye nuno munsi uri Barcelona numbwira ngo urabuze Ligue des Champions ubabare nkuko nka Bayern yo wabara muri sezeze dukompare mwaka wese sibyo Carriere na Bayern mwaka wese yari ifise impamvu yatumye ivuga ati gute tubuzi Ligue des Champions réellement twisanze muri version tuzo umukinyi nka Olize nka Ken na Diaz trio d'attaque ijyana n'ibindi donc probablement comparativement n'iya Barcelona y'umwaka wa mbere wa Afrique nayo tudufise Yamare na Rafinha na Lewandowski nabo be-explose urabona ko peut-être uburyo abafana canke equipe bivanye n'uburyo zingana canke ico zivye umupira w'amaguru badigera gutaha mu mahiganwa akomeye atari kumwe. Ivyo rero biratuma ukoreye ikosa rigira uburemere gusumba uko wogira gute worikorera ahandi. Haruhande y'iyo pressure rero hari ikintu gira kabiri cyakoze ko Ronald Araujo buriya n'umwe mu bakinyi bazingamizwe n'imvune kuva Afrique yinjira twarabonye barafinya bahinduka physiquement tubona ba Pedri batakivunika mugabo uyu mugabo yabaye umwe mu bagabo rimwe na rimwe anabura n'uwo mwanya wo kuvuga ngo reka mfata kanya subira niya fresher physique yanje kubera ko hageze igihe cyose Afrique yomugerageza imvune zaramuciriyemo ikigira gatatu nivo ya equipe je sinzobura kuyivuga buriya nkiyo aza kwisanga equipe hari urugero rwizifise hari uburyo bari kumujyamajyama ko mu bijyanye no kugenda bajitse bavuga ati on est le vrai Barça muri version yacu reka ejo canke ejo tugiye tumugerageze kandi mugabo nemeza ko hari urugero rimwe na rimwe Barça itabaye kuko n'ubu uri umufana uvyemera utavyemera dufise Barça ya Afrique gusumba Barça ya Barcelona rero ivyo vyaratumye rimwe na rimwe hari uburyo yo kugwaza rimwe kabiri gatatu akavuga ati reka nigeragereza ibindi. Hari abantu bashobora kugaruka ngo yagwaje kuri Eric canke kuri Gerard Martin nuko iyo stabilité en ce qui concerne physique bayigize n'abandi bajyana ko physique banayigize baje no kukimubaza akagaturno bari bateguye hari match bakinye muri weekend na Udinese na Nottingham Forest bakinye na gaturno bakinye bakinye gaturno ka match ya mara 45 minutes ya turno ya mbere katwawe na equipe yetu deneze ko yagize 3 Barcelona batsinzwe na Udinese nukuvuga Barcelona yatsinze Nottingham mu gace kanyuma ka 45 minutes Udinese yatsinze Barca inyuma y'iriya match muri press conference abanyamakuru ntibamworoheye baramaze kijanye n'amaguru yitwa Ronald Araujo abwiye ati je vraiment premier mikino nabambwira Ronald Araujo ni umuntu afise personality itangaje azi kubana n'abantu ari hambo nka kapitene wa equipe bien sûr ariko vyamunaniye kwintegra muri systeme yanje nifuza ko dukina ati ivyo biri mu bintu bimwe navuga ngo vyatumye ntamukoresha cyane sino n'umukinyi mwiza rero je ariko none munsi yakoze ico no kwitwa gusezera ati nabonye asezera abakinyi mu gitondo cyo kuri uwo munsi ariko ico no mwifuriza namahigwe masa kuko n'umukinyi mwiza ku munsi w'ejo Mungu niwe yafashe indege nariko ndasa n'usozera kuri none arize yanje nkagaruka kino cerekana uburyo sometime na Barcelona nayo itahura uwo Araujo yari ifise uwo ari we nico bamubonamo niyo mpamvu mwibuke mu mwaka wa hera harageze igihe Juventus yaxerera avuga ati dushaka Araujo asejo mugabo muri board ya Barcelona bari kumwe na Deco na Afrique n'abandi bagiye batandukanye avuga ati kazoza ka equipe kaza imbere y'ibindi byose birangira cyo gumye Barcelona cyangwa amasezerano n'umusafisa amasezerano agera 2031 yitwa umukinyi wa Barcelona nivyo giye kwa Liverpool nginizanye bishobora kuba Barcelona itazomutunga kuri tapi vere mugabo ejo canke ejo basi bazobaronka agafaranga financièrement
rero harabayemo kujongla baravuga ati nitumubura kuri tapiver tuze tumuronke financièrement koko ivyo bibazo biranahari ariko kandi sinonatanga Carriere akagira saison nziza kumbura akavuga ati mena votre place est la garuka muri equipe FC Barcelona kuko nabantu ngiye no kurangiriza wanashima kwa Liverpool bera ariko ndaraba eske kwa Liverpool ho twitegike Liverpool no muzi ari amahigo ko ari ikibanza gisotse mu witwa Konate ko yaura ari we titulaire akina na Van Dijk muri central wagenda kuraba defense Liverpool yinjije harimo uriya Jeremy Jacquet yari yaraguzwa gumizwa kwa Riri nako kwa Riri harimo Giovanni Leon yari yaje acaravunika abantu nka Gomez sima ndabakonta ko kandi ugiye kuraba abo bose asoki concerne kugwanira umwanya na Ronald Araujo yitwa ko ari muri version y'watagize imvune ntanumwe Araujo afise uburyo ashobora bwa mbere gusirimota kumva ngoma ya Liverpool naramba ya Barcelona harimo uko je nazofatwa igihunga kudefanda ino mayo nuko dufataga ngo kidavuye kwa Rena ashobora gushaka kavuga ati iyi equipe yirukanye umugabo yagize defete 20 muri saison yitwa Renesrot tijewe Jeremy Jacquet nije babikoreye byose abantu barabona uburyo niyo rari mu defenseur mwiza ariko kwa Manchester bibusaba kugendera duga kwera ko yarasimiye etape mwe ngo kidavuye kwa Barcelona biragendeka Giovanni Leon yari yavuye kwa Parma cyashikagira Riptide Gamakurozi bivuze ngo uwaracakene n'umwanya wo kugira ngo tubakumenya bivuze ngo hariya kwa Liverpool nundi stili urabona ko barafise umwanya wo kwizera Ronald Araujo nkuzoba associé kuri Virgil van Dijk gusa umuntu wari wese cangaruka rero kukuraba naho system ya Liverpool mbega zo bimworohereza buriya ndavye Andoni Raola nakina total football nkuko yakina kwa Bournemouth birafisa aho bizoba bisa nkuko biri ampe projet nivyo Barcelona yagira gute yakina Ronald Araujo muri total football si mubi si mubi ariko kandi wibuke ko ari no mwana wa Ramosia erega set force mu partenaire waraza ko ari mwiza afise cyo mwongereza gusumba kwa Barcelona kuko kwa Barcelona kinanye na ku Barca warabona ko ku Barcelona baca bahengeka ibubamfu mugabo kandi ku Barca yagiyeyo hariho qualité itakara kuri ku Barca kuko nawe yaragikeneye umuntu na cyane yempose ubwenge gusumba physique agira gutagendera mudugira ko abantu babonye ariko na Inigo abantu babonye muri Mondial ariko na Emery Laporte nivyo Inigo inguvu yarazikoresha mugabo warabona ku bwenge na maturité afise ari yo gukordona umwana kugira ngo aduge none no munsi ni gute nanje ngira amahirwe yo kwisanga hamwe na Virgil van Dijk nziko qualité zacu zikompleta no kwizera kubona peut-être Araujo mwiza rero il faut attendre kubera ko ari kubona umumenyereza kumbura zogerageza byinshi kuko harabavuga ati Andoni Raola aje muri Liverpool ubwo nitwobigereranya na Potter avuye kwa Brighton aza kwa Chelsea byanze haracari mizo agite malme ni move nziza kuri Ronald Araujo peut-être agiye gudécouvrir kindi kirere peut-être n'umumenyereza mushasha nawe gishobora kugira anamwemeye kandi muri projet gishobora kugira ico gihinduye par rapport vya ramaze mu miswa Barcelona ikintu cyambere nkundira EPL iyo mumenyereza waba muto waba mukuru ntibakujajinga nkuko muri Espagne bakujajinga muri rinzwa na equipe yirukanye mumenyereza muri Premier League mu match zitanu 10 umumenyereza bamara muhebuye barabona ko nta kintu kizovamo mubona muzi kuva kwa AFC Bournemouth nkuko azara bivuze ukinjira kwa Liverpool ngakuriya kuntu Potter yavuye kwa Brighton awutera agashe kwa Chelsea ariko hano Ronald Araujo nagera kwa Liverpool bikanka tuzobitaho ariko nivyakundana n'igitangaza kizokiri nagera kwa Liverpool wanashaka je ko mbona ko guhindura emer kuri we bishobora icumi mufashe cyane wanashaka ndabona naga na Barcelona iramugaruka kwa Barcelona sinibaza ko kuko ibi bintu twe tuba tuvugira hano tukamuhamba tukamugezayo saison nziza ya Ronald Araujo muri English Premier League na equipe ya Liverpool yagarukiye kuri ashoboka muri de champion ibi byo rikoroza kwa Barcelona umupira w'umufana yicari imbere ya televiziyo canke yicaye muri stade uroroshe ubona Angles zose hotelemo umupira ugashika ugomba kuja ngivyo mugabo Ronald Araujo gisho nemera nagera kwa Liverpool akaba mwiza nta gitangaza kiza bakibonetse ko n'ubwiza buzobwiyongereye kubwo yarafi canke bwari bwarabaye kashe bugarutse aya makosa mube nkuko Virgil van Dijk ari kuva kwa Southampton aya makosa mwagize nta batakoze Eric yaraziriye kwa Atletico Madrid ku Barca yaraziriye imbere za Benfica na zande ariko no munsi no mu defenseur beza bafise mugabo ari faible physique magusumba ndi mukinyose Barcelona erega ibi vya Roche Araujo kamukoze ko nuko yabikoze imyaka 2 kurikirana kandi yandi nyene na wa wundi nyene ibi vya Roche ndabigereranya ibi vya Roche ndabigereranya nka saison blanche zibiri za Madrid ari ikintu kiba bivanye n'uwo gishikiye nico wari umwiteze kikakugora kudigera bivanye ko bavuga ati gute Araujo wamutudandaza bwa mbere bwo barafite ikizere amanyanga kandi imyaka 3 kurikirana babona ati niwo wari kubera karorera abandi ibaze ko nuko yasalbi bamuterese ko yes no kremeze Araujo agiye kwerekereza muri equipe ya Liverpool kwa Andoni Raola
miliyoni 55 nizo ziri muri option yo kumugura ariko Barcelona uyu mwaka yamutije equipe yitwa Liverpool. Igisigaye no ko dushobora kandi kuronka version nziza witwa Ronald Araujo mu gihe kandi tukiraho nyene muri